Uzogira abasheri benshi uzogirana hanyuma ndaja kwibaza abavyeyi barambwira ati burya umuntu iyo yibungenze ahura na vyinshi aca muri vyinshi wagombye kubindayo urabindayo uri mwako kazi abo nabo bagira amasaje usanga bavuga abakinyi ba filme n'indaya urumva ra akazi n'akazi nje mu nzu yiwawe turaganiye igikoresho gitangiye gutamba mu ipantaro canke mu ibutura dufatuko uciye utangura kuzana ibindi bigana nkakubwira ati no ivyo sivyo vyanzanye tuganire nta ukanga kuko ndi munzi wa warinze uja ku nzu y'umuhungu icyo bashaka kujanye cyo barige oya hari umuntu muvugana uje kumutembera bisanzwe ukaja iwe abantu bagiye gutembera bahurira ahantu mu kabare kuri beach sororana urumva bimaze kugenda uko kuko yandushije inguvu ndega we warinze ujayo abaye cyari cyatumye ujayo mu bisanzwe aba yamwishore naye kakaba ububizi uja mu nzu y'umuhungu nkande ni feminine na masculine ni nkuko uvuga ati wewe wikoreye isombe ngo uzisige ngaho impene iri ngayo iyo impene yoreka kurya za sombe irazijya nyene zigemuye usanga iyo ndwi bataryamana bararyama baba bafise aramushikiriza muri chambre yiwe bakibana bye ijyandwi heza akaca yitahi wewe waragiyeyo urabibona neza ko baryamana oya ntituribe n'umuporoti ntaraba yanja ntaraba none yasanga igashe nabizogenda gute oya erega inje utagumye uzikoramo ntizigashe oya ari ibintu usanga umuhungu aba akeneye nawe mukijyagiye ubu mubanira akaba yarahonjeje hanze akumviriza hariya bateka neza paraporo yuko wowe uteka ugasanga uteka rojorojo bizogenda gute oya umugabo yavuye ku kazi umugore we araza akamwakira akamuha bezu akamwakira ibyo baba bafise akabitwara hama akamubaza sheri wiriwe gute ku kazi byagenze gute hama akamwishyura cyangwa n'uyo mwanya ntamwishyure akamubaza sheri ushaka amazi akanye cyangwa ashushe akamwishyura hama akamushyira amazi muri dushe birashitse nyine ufise ijya basenini urashobora kumwicarika ukamwoza uhejeje kumwoza ukamutegurira impuzu hama ukamuhanagura ukamusiga amavuta umva nyine ugeze mu gitanda urorosha ijwi ukaganira n'umusheri wawe nayo yoba yashavuye nyine umaze kukorosha ijwi umva nawe kuba bigoye uca umubembereza nyine ukamuha keya nimba ari akamasaje aba yarushe yavuye muri dushe ukamugira akamasaje muri irya masaje nyine nayo bari umugabo nyine akomantaye nk'ibuye ndazi hajya nyine ntihavamo ibindi kugira ashike ku cyamwe ntiyigisha kunyonga gusa n'impanuro byose biba birimo none gasha wowe wotora marene akaca akubwira ngo umugabo ngo wiwanga kukubisa ikofi cy'umusubiza irindi cyangwa avuze ngo ukuwunye nawe cy'umusubiza uko batora marene kugira guhanure akuze n'ukuntu ufata umugabo uzorabe nk'abagabo bajya mu bamaraya example nk'abanye bagabo usanga bavuye ruguru basize abagore babo ku matongo amaze kumanuka mu gisagara ntiyarazwi kogerezwa mu ibasi cyarico ntiyarazi gusigwa amavuta cyarico cyangwa ugasanga nijya keye ujya mu maraya muhaye ku mugore we atayibona umva atazoreka kugaruka baramunyongera bakamuduza hejuru gukundana n'umuhungu ntigisigura ko muca muryamana oya vraiment nk'uyu mukobwa no mushingira intahe vraiment ni sugi ni sugi kuko yakundanye n'umusheri we uri sugi
turabaramukije bakunzi ba Budget Today TV amahera mwese mwiriwe bwakeye mwaramutse umugoroba mwiza ijoro ryize bana barenda kwibutsa gukora subscribe na notification kugira ubuzura ronka amakuru ari update amakuru ameze neza amakuru abakinyi b'amareresi amakuru ibindi bintu byinshi bitandukanye muri no mwanya turi kumwe n'abarundi kazi sinzi kari inkumi sinzi karaba mama sinzi karaba minere je nabyo nzi baraza kubitwibwirira bonyene bari serieze kimwe gusa ndababwire abarundi kazi batwenga neza tuvuze ko mu Burundi hari abakobwa beza abarundi kazi beza nibaza ko ntabanshikuje ndabaramukije n'amahoro menshi cyane murakomeye yego turashima namwe nizere ko mumeze neza n'ukuri tumeze neza ubu byiza cyane ndakuramukije nawe ndakuramukije nizere kumeze neza ndameze neza akazina kawe ntangurire kuri uyu kandi ngira ngaruke kuri uyu atubwira akazina kiwe je amazina ndayazi ariko hari abantu hari abashaka ariko bakuraba ariko bakeneye kumenya ati mu byukuri ayo mwigeme yitwa nde je nitwa Bintu Elizabeth Queen Bintu Elizabeth Queen wewe Rukundo Goderive Rukundo Goderive igeze ngarira goye ukuntu rigoye gute Goderive ufise amashuri angahe Goderive erega n'ibintu bibiri bifatanye usanga utize ni icyongereza turabarundi muguru umva Rukundo n'ikirundi Goderive ariko ni icyongereza kugira umuntu yorohereze nyene acavuga gogo acha yiyorohereza vya bindi nyene tuba duharaye ingogogo ariko benshi bakunze kumamagara Rukundo Rukundo ni sawa bisha byoroha cyane yonze kumva umuntu kugira kwite Rukundo warabajije impamvu yakwise Rukundo kugira abanyite Rukundo cyo none umva woreka kubibaza guterega urabona nka jewe abantu benshi barakunda kumbaza none kugira murabana bangana kuraho nturu wa mbere nturu wa nyuma mugabo we bahisemo kukuta Rukundo ruwo hagati na hagati kubera iki batagise imfura canke umuhererezi kandi imfura ni urukundo rwari rukiri rwinshi rw'abavyeyi muguru umva bafise gutuma bari nyise narabajije hanyuma nanjye ndamenye ico cyatumye bari nyita ni cyahe cyatumye bari nyita urakeneye kukimenya nafana barakeneye kukimenya ndabavugire na Bintu arakeneye kukimenya ndakivuga inyuma y'ikiganiro uzoba ukibwiye nde nzoba ndakibwiye wewe ugikeneye bajya nabo bazosanga inbox hanyuma ndakibabari oya bakeneye kukimenya gara usanga abavyeyi barayihenze hakitwa Rukundo kumburi n'ugwanko rumwe rurenze akaronka wundavye n'imisunzi wonyita gwanko canke wonyita Rukundo Cheko nakuzi umuntu mutarabana opfu mumenye aho nta numwe nzi rero ko nta muntu turabana nta numwe nzi bajya ntibakuzi bakubona uko guza ukuzi nyene n'umuntu mushaka kubana mukararana nk'umwaka wose ni wabanzi bakunzi ba Budget Today TV nawe wenyene ndabishurire hamwe jewe abavyeyi maze kubegerana n'ababagiye none kubera iki mwanyise Rukundo abantu bose baguma bambaza kubera iki bahisemo kwita Rukundo encore uri umukobwa ntibaguhumiye uzogira abasheri benshi uzogirana hanyuma ndaje kubibaza abavyeyi barambwira ati burya umuntu iyo yibungenze ahura na vyinshi aca muri vyinshi rero ati bivanye n'imibereho twari tubayeho bivanye ukuntu twari tumeze uri munda twabonye kuzananye urukundo mu muryango rudasanzwe no mu bantu abo tuzi nabo tutazi twabonye urukundo rudasanzwe awe ntagwanko ufise jewe oya no munda nari mfise urukundo hanze none cengira urwa oya friend nivyo Bintu shaje je umuntu wo munda sinzi ko abayibona kweri je mbona umenga ni binyoma frame oya munchamba ke basi reka mvuge ndabitobore nta kundi kuko baransatirije je maze kubaza abavyeyi biwanje narababajije barambwira ati we twagutwaye inda turi mu buhungiro ariko twari dupanze ntibari bwaje mu makambi tubaho neza n'inzu baca batubwira ntimuzosubira kuza murariha ku kwezi kubera yibungenze muzohaba ku buntu Tanzania bavyara ku mahera menshi s'il vous plaît bavyara ku mahera menshi wavukiye muri Tanzania kumbura mu Tanzania
papa n'umurundi mama n'umurundi ariko kubw'amagume yari mu gihugu cyane n'umurundi kazi ndi murundi kazi urakoze kunkosora ndi murundi kazi ariko no mu bahakazi ndajamo kuko ngiye ntibanyirukana abakobwa babaha bitwa bahakazi babita bahakazi gusa urumva navuga umutanzania sinzira ko bavuga umutanzania kazi ntavyo nzi umutanzania n'umuceri umuceri oya aho hariho n'umuzambi gusa nta murundi ndumva w'umuceri umurundi hariho buryohe hariho bubanza kuko baba bawurimira bubanza baca bawita bubanza ntavyo nzi twebwe iwacu turima ibigazi gusa nta miceri turima nicyo gituma urumva rero bamaze kubaho uko bageze kunyibaruka rero barababwira ati mwe ntamayira tubarisha kubera muri mpunzi mwaciye muri vyinshi nta kibazo genda ayo mwari kuriha mu bitaro genda muraco muyafashisha nyene mwifashisha muzogurira umusururu rukundo oya mwana muzogurira ubuyi rukundo amata bari ku muvyeyi neza hari umuhungu umwe yitwa Vyinshi amaze kumva ko ari kavuga ivyo bintu barashobora no kugwana kweri nibaze ko Vyinshi umuzi uramuzi ntawe nzi namumbari je ndamuzi aba mu Kinama kweri je no mu Kinama ntaho nzi navukiye mu kwaha k'umusozi nkurira mu kwaha k'umusozi umusozi uwo umusozi muremure Kilimanjaro apana Kilimanjaro bawita sinzi ngene bawita bakunzi ba Buja Today TV umukobwa aboneka kumenga ariko aratubesha ahejeje kuvuga mu kanya yuko yavukiye muri Tanzania none ubu navyo binariko avuga yuko kila muntu wese afise amamuko yiwe erega hajya ntihari muhira hajya bari batsindaro kubera amagume ariko sukuvuga yuko hari muhira kuko bavuze ati tubwira ibikuranga canke na muri komini wacu nkatora ibindanga kuko twe duhunguze twaragiye baratwandikisha muri komini kandi nkaratasi twari tuzifise zahari komini yahe komine Rumonge bigiye kuba Bujumbura Bujumbura ajya canke izoba Burunga ntavyo ndigiri izoba Burunga ntavyo nzi vyose ndabitohoza ariko sinzohindura karanga muntu ni kajya nyene zoja duhinduka oya kandi dosiye z'ishuri abari Rumonge none umva tuzohindura ngira ngo muri ivyo bihe nyene muge abajeje intwaro bazoba babidusavye Bintu uri kumviriza Bintu sinzi ni Kirundi ni giki uri murundi kazi uri muki mu gutangura atangiye uvuga ngo turabarundi kazi neza kubera nababora je mbonye umukobwa wese ari mu Burundi mba mbona ari umurundi kazi turabarundi kazi Bintu gisiguri ibintu byinshi ubuheze ko menga suko yagisigura erega Bintu erega urumva tuvuze Bintu ni vya bindi kera mu gikoroni twaravyize bavuga ngore Bantu urumva nawe rero none umva ari bajya ni Bantu akuye ni Bintu urumva ni ibintu s'abantu usanga ari ibintu byinshi nivyo ntakononera izina bishoboka kuba ari byo usanga ari we yamvyaye akuvyara munga yo bavuga ati abarundi igitugu kirakura ntigisumbye zose ushobora gusanga ari mugufi canke tungana ukunye bivanye nuko umubona mugasanga niyo yanyibarutse ni Bintu avukana na mama muganga kina muri filime Rukundo gusa rero umuntu ariko baraba menga muratandukanye cyane mama muganga arirabura we uri inzobe ntabwo ari filime Rukundo ni Rukundo TV ego je ndi mutoya wiwe so iwacu mamanje arirabura papanje akaba afise inzobe mamanje yari ni mugufi papanje yari muremure cyane rero inda ni yarara yaciba miranje umugendo cyumva nawe nibaze nishura yumvise byaracangagiranye biracangagiranya ebana biravuka nivyo nyene ego dutanguye urashaka kwibaza abakobwa nabazanya kubera ikisha katuganire ku kazi ka filme Bintu ndagweruka muri Rukundo TV Burundi kumegaza igihe nakubona so jene naheruka je muri Rukundo TV horo mbonamo no muri Rukundo News TV hose ndahari kuko ni mukuru na mutoya wegukira he muri Rukundo News TV naho umenga episode tiko turabona ubumenga nturimwe
nari naragiye nari naraduze mu cyaro iwacu we kweri uwo mu cyaro cyane rwose rega umuntu ntiyibagira iwabo bishobora kuba naramanutse ni Bujumbura. wagarutse gute no naje na bisi yagarutse kuri dunyuri kuri bya bimodoka byandi binini baza barasugumuka nano bandi wo mu cyaro dunyuri ntayo noshobora vraiment naje na memento niyo yanzanye nshikana ngaho kuri Kotebu yabakinyi nkanje baca baza kunyakira kuri Kotebu. Rukundo usanzwe ukina we urakina we ntiwigeze naho wigeze uja je ndahari ni filimi yaho urimwo ubu twovuga ko uri kurabikora neza filme oya filme zose umuntu araziparticipamo. tugaruke rero ku buzima bwanyu busanzwe uretse kuba mukora filime ibindi mukora nibiki jewe ni kujya no kuryama no kujya kwishuri kujya kwishuri no kujya no kuryama ivyo nyene. nk'umwigeme w'umujene nta kindi kintu umva rukwiye gukora kugira uriteza imbere kugira uzoje ku mugabo ofisi noti nega hari ukuntu usanga abakobwa barongogwa ata kintu bafise ariko ugaca wumva ngo ni senkani purusa ngo ni senkani senkati purusa ngo mwese murabinganya kandi mwe keshi usanga mwaje mugaragara. Oya hajya ntituba tugaragara rega hajya tuba tuzanye byinshi ko tuba tuje kuba abafasha twebwe turabafasha gusa urumva mu bisanzwe umuntu niyo cyayicara uko nyene ngo arindire ngo byose ngo n'umugabo umuntu arafise utundi du project ariko arakora nkuko ugenda umunyeshuri nimba afise umutahe cyenda wo abavyeyi bakabandanya bawukoresha nimba arizo 20,000 nkene nimba arizo 10,000 nkavuga ati shira kuri mikashi nkene ibihumbi muri yayandi. Gusa keshi bintu kubaka keshi iyo mugiye gusinya hajya muri komine baravuga ati ibintu byose muzosangira ariko ugiye kuraba uzosanga ubutunzi bwishi bwa rubw'umugabo. Byari ikintu ngira ndamwishure ukavuze ngo araha abavyeyi burya si byiza kurera amaboko naho si byiza vraiment ego guha abavyeyi si bibi mugafashanya ariko nawe wisinga kujya no kuryama urumva ko uzohava umenyera ryatsiro kugira ubitangure kandi ibintu byo kudandaza uca usanga bikugoye cyane waramenyereye kurera amaboko biragoye. Oya uzobaze umuntu azi intara ya Rumonge komine Rumonge vraiment turakora nimba tutarima dufise ibindi bikorwa dushoboye by'urucuruzwa vy'ibiki turakora vraiment n'umwana yiga katrema urazi gukora uburobe ntibabukora bavyita gute kubucumba ndezi gucyo ntubona amaboko aya maboko aya yaracumye uburobe bwinshi aya nto yabonuko bintu akandi kazi kumwigeme nyene we uzi gukora nakaye genza akazi kenshi ndazi gusuka ndazi gufuma amashuka kumakiya abantu na massage cyane gose massage ikorera bigeme abagabo abamisore uyikorera abandi abamama canke ni bose oje muri salon mu bisanzwe massage ndayikorera bose araba mama arabagabo n'inkumi bose n'imisore. Ni massage nyene ku mubiri wose canke uyu mubiri nyene tubona utambara ni massage yo mu maso no ngaha anye iparti y'umutwe. Najya massage kenewe aho gusa narinzi kikenewe hose nyene no kumanuka so ya hose wapi ngira nzoyikorera umugabo wanje barazikora ariko abandi barazikora kandi bagakora umubiri wose barazikora ngira bari bwo buzi bwabo bajya bazikora bivana nka jewe ku bwanje nkore massage umuntu umubiri wose wocu usanga kabaye mugani niyo mpamvu nabiko ko bakurinde kuri wewe ku muntu yikoreye kuri ujya muntu mba ndiko ndamukorera ko James amakuri wewe James amaboko yoroshe cyane nawe ndagukoze ko menganisiri kwigufasha rero nca ndavyirinda cyane bivanye nuko umugabo wanje ataraza kandi ataragira ko twumve oya frame ntasiri kwinumva nunkoze ko ntabwo ari je ndagukoze mu ndagukoze ko niki kiganiro ntico bandanye urako twumve ngaho simba ndakubabariye kuko umufiance wawe ntavagira ikibazo murumva rero ariko avuga byo gufuma byo kugirane
ivyo urumva nka je ndi umunyeshuri nimba nzindukiye ku ishuri canke twiga après-midi twiga amasaha nyene nyuma ya saa sita usanga je vraiment sinobesha jewe fuma ishuka yiwanje canke nakuyumvise mu ndakuguraza nishuka ndagufumire ku buntu nimba ari gusukura umugenzi nkakuguraza ndagusuka bijya bintu menga birati bavyo gufuma amashuka urashaka gufuma ishuka ku buntu uwo muntu wafitanye ubugenzi bungana gute oya gikuru ni ishuka mu bisanzwe kavuga agatambara k'imetero apana agatambara k'imetero we berega hajya umugenzi n'ikindi kintu kandi umuntu amaze kuvuga ati nakwiyumvisemo nuko aba kwitangiye urumva ntaraba umwanya akoresha ntaraba umwanya ataye nimba uguze ishuka ukagura izo nyuzi nkavuga ati zara ndakubwira ni handi ucumpa ifanta ubundi bwo tuvuze duharure ishuka irazimvye kandi twara umwanya munini bintu ni je bivanye n'ukuntu ishuka iruhije nibaze yuko ari umunyeshuri ariko aravyiga namwe atacasaba ko yononye ishuka y'abandi atayiriha muga bivanye n'ukuntu ishuka iruhisha kandi gwaza amaso nta gufumira ubusa afumira ubusa oya bintu ufumye ishuka imwe ucugurisha ngaha bivana niyariyo kuko birasumbana hariyo ufuma ushaka ishuka mfumira umuntu bakamemba canke iwanje mfuma nkagurisha nagira wowe uragura kijya gitambara n'inyuzi nimba ari inyuzi I don't know hamo gafuma hamo kagurisha oya ndakugarukirize hafi gufuma biratandukanye hari umuntu avuga ati genda afise ishuka kandi iracafye nshaka uyifumire aho mupatani bei ugutandukanye mugabo hari nundi avuga ati nkene zongurira ishuka ngurira n'inyuzi ucapishe aho urumva kutabifuma kumwe kandi hari nundi avuga ati jewe ngire ngura amashuka ndayafume kenshi uzosanga ari wandi yasize kutunyuzi nyene two kuyikora kugira aboneke ko ari kwa makureye urabona karonka jewe ndafise ishuka nafumye rero ikiba presentable igihe cy'intuze cyo kwibuka ukwikukira kubera nayo ishafye yose idarapo ry'u Burundi barampaye desa 50,000 ndayimana kubera iki narayiruhiye yagiye kinyuzi zishika 30 umvise kabize ko vuga ntavyazi yavuze neza nuko yaravuze ngo afumira kuri gusa ukuntu biruhisha bagaje amade za 50 kaya niyo shuka yonyene y'idrapo iraruhisha ucumbwira ngo urayifumiye nawe numva ko guya kisubirako oya nanje nabimusiguriye namubwiye ati bivana n'uwariho nka mukuru wanje igihe yagira rongogwe vraiment namufashije gufuma amashuka namubwiye ati je Bujumbura nta kazi mfise nako mfise ngendayo kabiri mu ndwi mvuye ku ishuri ni kujya no kuryama zana nzoyigufumira naje nzogumfumira oya turabivugana inyuma y'ikiganiro rero tubivugana n'abafana bumva bayavye ubikeneye telefone wanje urayifise uzombwira tubivugane kuko nk'ubu ntitwoca tuvugana ngo shaka umufumo kubera imifumo iratandukanye kandi ntiruhisha kumwe urazana je ndagufumira ku mahera arahambira ndayifumira 90. yajesha kiyo ufumira ku bugenzi nturi umugenzi yakweri je kubganje mbona byagusaba bitera ubwenge buke ko je nanje n'amahera ikibada sindayatora hasi ku bugenzi ngenda kubwire uri gufumura nyote kwa silivupre kandi wowe ufise n'urukundo ubwo reka mbwire wewe nta kibazo gusa urumva uri gufuma uba ari uranyotegwa uguma wishaye uraruha bica bisaba yuko nyene uvyumva ifanta gusa bivana no oya je namwanda kugurira ikaze none ikazigura ngaye kandi nayo uzoma ikaze jeno yimara jeno nyinshi cyane gusa urumva twabivuganye nyene turabivugana inyuma y'ikiganiro cyangwa uwundi munsi apana n'abafana bumva no hashaka bari abantu ariko baturorera bakeneye kugura izijya shuka zifumye muraronka nyinshi kujya uwo barondera ubunyene yo cayironka caye marenda kugira commande twe dufuma nyinshi arashobora kuza tukamwereka cyangwa atayishinya akagira commande y'abakeneye ukeneye ishuka rero ifumye abigeme abarundi kazi barabikora tugarutse ku mirimo y'abakobwa ku kazi k'abakobwa hari akazi twavuze ko gukora massage hari abakobwa usanga bakora massage zijya massage bakorera abantu umubiri wose ujya mukobwa agaca yitwa indaya nibyo canke ni kwa kuntu abarundi hari ibintu bimwe batatahura bafata ukundi so nukuri ari ibintu abantu bishizemo
ugasanga ari benshi bavuga ngo iyo ukina amareresi ngo ubure indaya no bivana na comportement y'umuntu na massage nayo bivana na comportement uba ufise ni nk'uko wowe ukora mu kabare kuko akazi n'akazi so bajya bakora mu kabare si ukuvuga bose ngo ni indaya cyangwa bajya bakora massage ngo bose ni indaya ni akazi urabona ubayeho ngaha mu gisagara cya Bujumbura atakazi ufise usanga bigoye none umukoreye umuntu massage akakubwira ko agukeneye utabishaka yo gufata ku nguvu ntibibaho hajyana muri babiri urumva renza bikenera bigoye yuko mbaye oya bivana n'umutima w'umuntu vraiment erega ikintu kimwe womenya wewe bari wewe n'urugabo rw'ibiro 180 bakakubwira ati jewe kubera massage nkoreye biranse magaca gusaba ati je rero turyamane chance wase kigufata oya vraiment ntashobora kugufata none wewe munanira kira kintu cyose ni mu mutwe je no munanira naho noba nonzo nivyo rukundo oya hari ibintu abantu benshi biyumvirako hari ibintu abantu benshi biyumvirako vraiment nta muntu yofata ku nguvu undi muntu akuze nkawe hajya mu mwabivuganye mu mwabishatse mwese nicyo kuje cyo ndashobora kugihakana so ngo ivyo ngo muba mwabivuganye oya hari ibintu mutaba mwavuganye kiretse muri kajya kanya bivanye nuko avuze ngo agufashe ku nguvu ashaka kuguha nka drogue cyangwa akacagwereza asidi ry'abashira muri papier mouchoir nahajyanye n'ubwenge burasimba kiretse abikoze nkuko ibyo birashaka mugurumva nta buryohe buba burimo ko muba mutumvikanye yego gusa abajyana bakora kajya kazi babigoye kuko babigoye kumwizera kuko urumva umuntu ya kazi n'akazi nivyo bintu uzamva ngo je ngo umugore wanje sinzomurekurira ngo aje mu isoko ngo abagiye kureshwa n'abandi bagabo ngo sizomureka ngo aze kudandaza indagara ngo bijya bibosi ngo vy'ibiro ngo bijya bibosi vy'ibiki ngo usanga ngo bakorana bijya sivyo kira kazi kose wagombye kubindayo urabindayo uri mwako kazi abo nabagira massage usanga bavuga abakinyi ba filme n'indaya urumva ra kazi n'akazi gusingeso umuntu nayo ni ikintu kiba kimurimo okay navuze ati ntavyo gufatwa ku nguvu jewe ndashobora gutwara inda bamaze kuyivuga bakayivuga kuko umuvyeyi aza kuyumva vyamanje kuvuga hose arantura ukaza wumva arambaje nkacavuga ni naka yafashe ku nguvu wewe wofata ku nguvu umuntu ukwezi kwa mbere kugahera uri umuntu ukomeye ego murashobora gufatwa ku nguvu bivanye naho ufashwe ku nguvu nko kurumva nkabijya wavuze turi babiri turashobora kunigana kuko ndusha inguvu nkemera mugabo sinemeye kuko ndabishaka nemeye kubera nananiwe twagwanye mugabo twebwe abakobwa turafise inguvu mugabo inguvu ziwacu zihera n'ingoga kuko turuha n'ingoga nkacamvuga ati nta kundi nkafakona kuko akaroje nge ndaje kugutembera tureke ivyo vya massage ndaje kugutembera uri umwana w'umuhungu nje mu nzu yiwawe turaganiye igikoresho gitangiye gutamba mu ipantaro canke mu ibutura dufatuko uciye utangura kuzana ibindi bigaye nkakubwira ati no ivyo sivyo vyanzanye tuganire nta ukanga kuko ndi mu nzi wa warinze uja mu nzu y'umuhungu icyo bashaka kujanye cyo barige oya hari umuntu muvugana uje kumutembera bisanzwe ukaja iwe abantu bagiye gutembera bahurira ahantu mu kabare kuri beach sororana urumva bimaze kugenda uko kuko yandushije inguvu ndashaka wowe warinze ujayo abari cyari cyatumye mu bisanzwe aba yamwishore naye kakaba ububizi uja mu nzu y'umuhungu nkande mutabyumvikanye uravuga ukuri aravuga ukuri nk'ukurima ego sha urumva gusa igituma nako ndavuga uko hari umuntu ashobora kukubwira tuzoje gutembera ahantu kandi yamaze kumva ko nkamuhiriwe kutoshikaho kubera ari bya bindi twishizemo mu mutwe akaca gutwara ku mugenzi ngo agiye kupresenta canke ibiki ukaca usanga nabo bahanye sinye abahungu mufise amasinye menshi muhana akaca basohoka kiro tuva musigaye muri babiri gusa muri uwo mwanya muranigara ariko turi muri demokrasi urashobora gushika muhira naho utinya kubibwira umuvyeyi wawe naho waja ku bitaro bisanzwe ukavuga ati vraiment jewe hari umuntu vyagenze ukunukunuka kugasigura atacishijemo baragukingira kira kintu singwara simbanye siki kira kintu barakigukingira mugabo uci urindira kwija amezi 2 amezi 3 sinawe watangoye kubivuga uri umukobwa ukuze nka jewe imisi iwa urayizi urazi ico wakoze nta kintu nakimubonye ukagumuhoze
ukwezi kwa kabiri nta kintu wabonye mukaca uhengera bamaze kuvuga vya bindi ati reka nje gufungisha wa muhungu yafashe ku nguvu. Ivyo bintu rero sivyo kuko uwafashwe ku nguvu hari igihe udashobora gukoma induru bivanye naho uri kuko atawo gutabara mugabo inyuma yo kuvaho kuko naba yagufungiye hayo mezi yose inyuma yo kuvaho urafise kuja kwivura nimba wo butinye muhira. Turi muri demokrasi nta muntu ndumva babiho ivyo urisigura ukavuga uko vyagenze ukarondera undi mu mama mujana kuze bakabisigura bakagukingira ibintu n'ibindi. Gusa Bintu umukobwa arinze yitura akaja kuramusa umuhungu kabisa baze yuko uwo mungu atagwaye ntava yatamusabye ko baryamana. Ivyo nivyo kuko mumaze kuraba abahungu biki gihe n'abakobwa ba kino gihe mu bisazo nkuko tumaze kubabona ukuntu bameze ni nipe ni kupi uzogumugira ivy'umuhungu ngo ntuzovyishura kizere cyo wokora je mbona utora induji nuko tuvugisha ukuri ni feminine na masculine ni nkuko uvuga ati wewe wikoreye isombe ngo uzisige ngaho impene iri ngayo iyo impene yoreka kurya za sombe irazijya nyene zigemuye. Oya gusa ni vya bindi nyene imico n'akaranga vyatitutse mu bisanzwe kuva kera narindi kuri basokuru ku bavyeyi bacu batwibarutse nta mukobwa aja gutemberera umuhungu ahubwo niwe yazi wabo w'umukobwa ariko twebwe rero twigira ngo ni kizungu naco kica kituzungurutsa nyene tukagwa mu rudubi ariko ntivyari kizungu ni kizunguzungu benshi bakunda kwigana abazungu bo bari muri Amerika kusanga umukobwa n'abafise liberté ashaka kubwira nyina wiwe mama je ndagiye gutembera Shenzo marayindwi bakamuha liberté akagenda niyo ndwi kagira cyangwa umusore akaza mu usanga iyo ndwi bataryamana bararyama baba bafise aramushikiriza muri chambre yiwe bakibana bye ijyandwi heza akaca yitahi. Wewe waragiyeyo urabibona neza ko baryamana. Je mfise mukuru wanje ariyo umwana wa petite sœur niyo yabikora none yamadwa rapport uko bimeze. Ego tugaruke kuri Bintu na Rukundo uri inkumi uri umwigeme urubatse inkumi n'umwigeme nico kimwe uri umwigeme canke urubatse? Ndi umukobwa. Erega n'umugore aba umukobwa. Oya umukobwa n'umuntu yakowe. Umukobwa n'umuntu atarakobwa. Oya umukobwa n'umuntu yakowe ahubwo. Inkumi niyo ibikiri inkumi. Yakowe yamaze kuja kubaka. Oya erega gukobwa sima kuce wubaka. Urakobwa erega gukobwa ni intango yo kuja kubaka kuko ntushobora kuja kubaka utarakobwa. We warakowe. Angahe? Naje ntayonzi yazi papa na mama. Kandi imbere yo kuja gukwa abahungu n'umukobwa banza bakavugana sheri uzozana ya Oya twe twagize vy'ikirundi abavyeyi nibo bavugana hanyuma bakagira ntenyene twe twagize bimwe vy'ikizungu tumenyeye. Nikuvuga wewe ubu waramaze gukobwa urindiye gusa ko uja gushinga urugo. Nindi ibintu vy'ishuri birangire kubera murazi ibintu vya kaminuza biraruhisha hari igihe migava media premier dusanga biruhisha na stress nyinshi ukaca usanga n'ibintu vy'amastage no kwandika ibitabo biraruhisha amabanga abiri ntabangikanwa narabitinya. Gusa biri nk'ivyaheze nize ko biheze uzoshuja gushinga urugo gwe wawe. Ntade nabafitiye yararishe yose ntade nabafitiye uno muhiraba naho yovuga ati naka ntazotaha bica bigenda uko nyene. Umaze gukwa nk'umaze gukobwa biremeye ko mworyamana n'uwagukoye ko tworyamana washaka kuvuga ati sheri biranse je ntabara ko nje ahandi je naragukoye uruwanje mukiryamane. Oya ivyo ni vya bindi vy'ikizungu ubundi bwo mu mico y'ikirundi kanya nivyo burimwe none kera hari busizika ku munwa basiga ku muntu ubu nyene muri mu kizungu turi mu kizungu ariko urumva ko twe tutagize vy'ikizungu twagize vy'ikirundi vyake ntibiba vyeme ni vya bindi vyo kwiyiba gusa mwokwiyiba vyashitse mwokwiyiba bishitse ni muriyiba boyemera renga ibigo oya ntituribe n'umuporoti ntaraba yanja ntaraba none yasanga igashe nabizogenda gute? Oya erega inje utagumye uzikoramo ntizigashe. Oya ari ibintu usanga umuhungu abakeneye nayo mukijyagiye ubu mubanira akaba yarahonjeje hanze akumviriza hari abateka neza paraporo yuko wowe uteka ugasanga uteka rojorojo bizogenda gute?
oya ntavyo akenera kuko yabikenera aba yarabimbariye ntavyo akenera vraiment nta nivyo arambarira nta nivyo arambarira sinomubeshera aho ruriyizi Bintu weho gute uri mwigeme aho tuca tugukrasa sumba zose n'umuntu ahanurana yubatse atarubaka so yarabyigiye ibintu byo kubaka yarabyigiye urumva aragira teori me ntaraja muri pratique okay gusa urumva hari ibyuzi nkuba ari cyo ushaka gufasha ku rukundo je ndazi byinshi kandi mpora mpanurana kweri gusa Imana izomfashe simere nka babandi ngo yarahanura iby'abandi byo bikamunanira rega biragoye wangu hajya umubumvyi ararira ku rujo kandi rana kuna bajya professeur bigisha za entrepreneuria bakwigisha uburyo kiruka ronka amamiliyaride ngasanga wewe nta n'imodoka afise yakaruka hafi muri secondaire twari dufise umwarimu yatwigisha agriculture ngira nta n'umusi n'umwe ari bwafata isuka mugaratubwira neza ingene bacimigazi ingene bakabukanye ingene batera imbuto hatavyazega hariho ababera ibirara abandi gusa je mu byo nkora ndashima mu bantu nagerageje guhanura kwirinda n'uyarimwo hageze aja kubaka bivanye n'impanuro twara duhana nibiki umukobwa akwiye kwitondera akwiye kwiga akwiye kumenya avayo ukaja kubaka umukobwa ikintu kimwe akwiye kwiga cyane cyane nko kwicunga muri ryaje yo bwadoresa akwiye kwirinda ibintu byo bugenzi bwa cyane kwishinga bajya abantu baja mu kirori ahubwo akwiye kwitaho n'ibintu akegera abantu bakuze kuko nibo batanga impanuro zikwiye ego ziribaza ko byoroshe uvuze ngo kwirinda ubwadurisa mu gihe uyu munsi wofata abajene b'abahungu ce b'abakobwa bamaze gukwiza imyaka 25 byo kugora kubona umwigeme canke umusore w'isugi oya kubisugi ni sero n'ukuntu bawifashe n'ukuntu bawireze muri wewe hari ikintu kimwe twega abakobwa tutaze usanga uri umuntu yinyegeza ibintu byo dashaka kubishira habona ariko uri umuntu nyene uri simple ujya tinyegeza canke ngo yihishe usanga ari ibintu byoroshe kuko ajya gukora ikintu mu gukora ikintu arinda kubaza amaze kubaza cyo usanga bigenze neza so ari ikintu je nkunda kwivugira gukundana n'umuhungu ntigisigura ko muca muryamana oya vraiment nk'uyu mukobwa no mushingira intahe vraiment nisugi nisugi kuko yakundanye n'umusheri we uri sugi arabivuze yarabibonye ngira ngo arabizi urasa none urumva rero ntunyemera je ndakubwiye uko kuko je naramuhaye impanuro gushikaho ndamurera agera ngaho onye urumva nivyo n'umugabo we arico yoba yarabonye mu byo wo murera gute mugihe muri murunganwe rumwe bibaho impanuro rega nico niyo ngira akamaro je nk'impanuro naronse nyene ku bantu bakuze ndaniga nyene hari ibintu byamfashije ndajya mu maseminere ayo maseminere aramfasha nanyene nca ndaza kumugabanyiriza ubumenyi nk'ubwo onye no mu bintu umusheri we yamukundiye icyambere yamukundiye ko ari sugi hari ikintu ushaka rero kukubaza bigenda gutubu kugira bikugore kubona umujene w'imyaka 25 ataragwa muri ibyo bibazo byo gusambana so ibyo bintu ntibinagoye cyane kuraba kuko ubu twarikukiye urashobora gukundana n'umuntu umuyaga kuri telefone mukayaga kuko kira kintu cyose nkuko nama ndabivuga ni mu mutwe urashobora umuntu muri ko murayaga gusabye nk'ikintu ukamwankira none ko ataza nta nkona gushirako nta mbuga itari buzane ngo aragukereye wanse kandi wanse uba wihagaraye kuko nacyavuga wa mukobwa kujya namwiyumvira si kwa meza mugabo umaze kwemera ucusanganye nubaye ikiraro ciwe amara kuguhimba akaguta akabwira mugenzi we ingo nawe hajya uzodota okay ubu jewe ndakuzaniye umukobwa mwigishe mufashe uburyo bubaka kuko uyu munsi hari ingorane nyinshi urugo narubaka urugo amezi 2 amezi 3 umwaka rurabomose umugore ari uwo musaratashe ndakuzaniye umukobwa wanje umwigishe
uratangwe umwigisha ibiki n'ibiki je nk'ikintu cya mbere nkwiye kwigisha umukobwa apana ukwiye kandi usanzwe bikora ico umwigisha yari mu kubaka ujya agiye kubaka ikintu ndamuha nk'impanuro ndamutekerera ndamuha impanuro amajambo aya ane ayo majambo ane niyo ahora afasha cyane cyane mu buzu ijambo rya mbere ni ukubaha ijambo rya kabiri umwanya ijambo rya gatatu urakoze ijambo rya kane mbabarira ibyo bintu bikurikirana ukabikora neza usanga wubaka urugo neza niyo usanga nk'abandi babona ukuntu mu rugo iwanyu mumeze neza baca batangura kuvuga ati ujya mugore yarahaye umugabo wiwe imiti marigre ko ntabwo ari imiti iraba hariko je by'imiti sindanavyemera iraba ari abagore bashira abagabo mu icupa gusa ibintu by'imiti duhora tuvyumva mugabo twumva bavuga ko bifite garanti uwo mugabo yamenje niwo muzanira gati kugira tuze oya umuti wa mbere ni gusenga urabona ku karago niho byose biherera nimba wagiye ushavuye ishavurira hera kandi nawe hararavuga none wa muntu ko namukoreye ibinaka n'ibinaka none ko ari kwaransengera ugasenga ndi ijuri gasohoka kandi muri kumwe mu cyumba atanakuvugisha ugasenga ijuri gasohoka aravuga ati jya mu nje ari ikintu naganda muhanure akarago ari umwanya umwe bakabeshera none uzova mwene washwanye n'umugabo ngo ugiye kukaraga utasabye ujya mugabo imbabazi cyangwa utatunganyirije mu rugo ibyo akeneye ngo akaraga kubera amasengesho y'aho uduza ngo acahinduka ega akarago gafise etape kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ati urabara muhira hari kibazo ntukaje gutanga isadaka mu rushengero muhira tarasi wasizeho wewe umugabo kuko ubukoze icyaha rero manzi ugatunganya ivyo muhira rega kubera ya mishwano wa mwidogo yasigarana muhira urazibira amasengesho yawe rero kukarago hariho etape uraduga ntushika ufukama kukarago utamanje gutunganya ibintu hari ikintu kigiza bubakanye nibaza kandi naco gituma umugore aheba umukobwa aheba iwabo umuhungu agaheba imiryango bagahura ariko muri cya kintu muri bya bintu bigize ico kintu ntabyo numvisemwo numvise umwanya kubahana gusaba imbabazi muri ujya mwanya nyene no kijya kintu kiba kirimo ryatunda kiri mu vyahe muri bijya wavuze mu mwanya kiri mu mwanya shaka rero tubanze duce ngaho gato kubera kiri mu bibazo kuko nk'ubu vure mubonye urugo rumaze amezi 2-3 kabisa ukumva ngo gwasambuze mva ko bibabaje finale birababaje ntibibabaje birababaje shaka rero tugeze kuri ico kintu cy'umwanya tugeze kuri ico kintu cy'umwanya hariho abagore bataba bazi iti nzofata umugabo gute ko kera narumva yuko umukobwa aja kwa nyinasenge akamwigisha umugabo amufata uku bigende kunuku umugabo amwakiruka atashe umugabo amufata ku gitanda ibintu nk'ivyo ariko baro umukobwa w'imyaka 20 nariganira na nyina canke na inasenge pse yarahise ku mugabo bya bintu atabizi akaruro kuri jewe ubu ukwiza imyaka 3 ucuja muri cekeceye muri cekeceye ugatanga sigure yarana batavyumva muri maternelle basi dufate twe twahise cekeceye kuko twayize inyuma y'igihugu ukiga cekeceye aho uracafise imyaka 3 uzohongora amenyo uri kwishuri uri kumwe n'abagenzi ucuja muri interna noneho ubumenyi hari riki utaronka umwanya kujya kwa nyogosenge nka jewe frame naratevye ndaja ku rubanza rwa dote nagiyeyo no musi urubanza rubejo naho nyene shika ku mugoroba kubera iki umwanya twebwe ubu rero gusa umuntu aragira abagenzi ikintu cya mbere umuntu yicwa n'agakuku k'abagenzi nicyo kintu cya mbere cica umuntu kuko umaze kugira abagenzi babi naho baba wari ufise imico ry'abavyeyi bakureze usanuka wahitaye bivanye n'agakuku rero ikintu cya mbere umuntu yokora araba abagenzi bagendana icyo yobamura ko ciza apara gukurikirana ingene biruka akurikirana ivyiza yobamurako Maîtresse twagiye rero turashitse umugabo aratasha umwakira gute aratasha nyine avuye ku kazi imbere yuko ndabishira icyo kintu amate yamaze kuma mu kanwa murashobora kumpa icyo mwama ndabigishe neza nje ndabibemereye ni mwanzi Imana bien uri kubwira abandi wewe nyene wewe journaliste na cameraman wawe mumpa icyo hama
Nashaka icunywa gusa nakindi ndakinywa nambaye sindakinywa ndi gusa nkeneye icobo ariko garukiye hafi urumva naho ico nusubira kuvuga kitaje oya ndavuga ibisanzwe mugasinja kucigwa ntaramira. Okay byabaye ngombwa yuko tubanza gutunganiriza ibyo basabye bakubwa ni hatari. oya saba mubwa umwanya wari muremure rega umuntu ariko aravuga nyene hasohoka nyene ibintu byinshi cyo byumva. Bintu ubu ni sawa urashobora kuvuga ibi mihogo ni sawa Ni sawa kuko n'ubundi abarundi n'abarundikazi bavuze ati ubunyegere buyagira ku bigufa nayo n'amagufa ntaco kizima mu giswahili bavuga ati kiosha mkoromeo. Okay twagiye rero nanda kubwiye ci tugire resume umugabo aratashe mu rugo umudamagira mwakire gusuza kugira resume kuko ntitwabivuga byose tubimare Nangorane so umugabo yavuye ku kazi umugore waraza akamwakira akamuha bezu akamwakira ibyo baba bafise akabitwara akamubaza sheri wiriwe gute ku kazi byagenze gute hama akamwishyura cyangwa n'uyo mwanya ntamwishyure akamubaza sheri ushaka amazi akanye cyangwa ashushe akamwishyura hama akamushyira amazi muri dushe birashitse nyine ufise ijya basenini urashobora kumwicarika ukamwoza uhejeje kumwoza ukamutegurira impuzu hama ukamuhanagura ukamusiga amavuta ukacuza n'indya nimba indya zihari hama agafungura. Murafunguye murahejeje musubiye muri shamba muhejeje gufungura hari igihe avuga ati ndafise ikiyago swatse icyo kiyago muyagire muri salon cyangwa muje muri chambre umva mushitse muri chambre hoho hari igihe abashaka gukora ku camwa ciwe akacikora kwama ibindi bikaza mu nyuma. Turageze rero ageze gukora ku camwa ajya ku camwa rero arosanga bitandukanye cyo gasanga umugabo yarushe cyo gasanga ntabyo bitayeho cyangwa umugore yikubita ku mugabo ndiruhiye cyangwa umugabo yikubita ku mugore ndiruhiye ibintu nk'ibyo ako kantu yumva ko hari ikintu gashobora gutosekaza mu rugo ceko none ibyo bintu bikoze n'ukeneye kubaka mu bisanzwe ubunya abakizwa nibo bari bafise izo ngeso ariko n'ubunye mbona n'abapasiteri usanga barondera abamama bakabahanura nk'abakobwa bari mu kubaka ukaca usanga bagize nyene seminere y'abamama ukuntu abamama baje bahanura abakobwa bagiye kubaka. Ubu nibyo ntibikibaho umva nyene ugeze mu gitanda urorosha ijwi ukaganira n'umusheri wawe nayo yoba yashavuye nyene umaze kukorosha ijwi umva nako babigoye uca umubembereza nyene ukamuha keya nimba ari akamasaje aba yarushe yavuye muri dushe ukamugira akamasaje muri rya masaje nyene nayo bari umugabo nyene akomantaye nk'ibuye ndazi hajya nyene ntihavamwo ibindi kugira ashike ku camwa. Wimaze gushika hariya nyiri ko kuntu rega nivyo yari abagabo ushaka gusanga bashika mu rugo bagera nyene muri uwo mwanya w'icamwa ntibamenye uko babigenza akagwa kuko nta ivyo byose urabyigisha. Urumva mu bisanzwe abagabo kenshi usanga bigoye ego kuba keneye icamwa arambwira ngo mada ngo cahana Fati usanga aragiye nyene amusimbiye cyangwa ugasanga umugore ari karacumba amubwiye ati siga ubwo bugari ngaha kacaza agasimbirako mu bisanzwe ayo n'amakosa kwa ni violence bari karamukorera vraiment kuko naho mubikora nta buryo biba birimwo mu bisanzwe nk'umugabo arahamagara umugore akamutegura amaze nko kumutegura hama bakamuha nyene nk'akayago nyene bitwenza biryoshe akamubwira nk'utujambo nyene turyoshe hama akaca atangura kumubwira karesi nituma umuntu yoroha cyane cyane nk'abakobwa hoho baba barakweza imishino muri rya karesi nyene uca usanga n'amazi atangiye kujojota ataranagera n'ahantu ugasanga amazi atangiye kwisuka umukobwa nawe yari hajyanye umugabo nawe nyene arige nyene kujya muri ko muyaga buke hari ukuntu amajwi agenda ahinduka amaze guhinduka ari nk'umukobwa aciye ubwenge acamenya deja umugabo wanje ngaha yafashwe umva nyene acakora acatangura gukorakora kuri pompompo amugira n'agakaresi
hama ndazi ko ibindi yaho biba vyaheze akaca gicamwa aryohewe, umugore aryohewe n'umugabo aryohewe. urasha kwigisha nk'umugore urafata umugabo nabi akamufata neza, ari nk'ikintu bitwa kunyonga, akanyongera nk'umugabo nk'ugasanga arasaze ibintu bikuye, ugasanga atanguye gutera induru, kandi ari ikintu ciza umugore yarazanye cy'iterambere mu by'imibonano mpuzabitsina canke mu by'ukurangura amabanga y'abubatsi. Mu bisanzwe ico kintu usanga ni amwe umukobwa ajya kurongorwa atababizi. Nk'impanuro je notanga ku bakobwa batarajya kurongorwa canke nk'abadamu bari mu buzu, mu bisanzwe umaze gukundana n'umugabo wawe ni bya bindi navuga bijanye na kujya n'ujya mwana no kubahana. Mu bisanzwe kujya kubahana bimaze kuba muramwegera sheri wawe ukamubwira, sheri jewe nagiye ku rushengero, hari inyigisho z'abamama batwigishije ukunuku nuko, ahubwo nasanze naramenje ari ibintu mpora ndakwima. Abo bigisha kunyonga kuri Eglise ubunye none wumvise ngo usanga ngo marene, kubera iki batora marene? Ni kubera iki marene bamutora? Kuko usanga ari karigisha wa wundi, ntiyigisha kunyonga gusa n'impanuro, byose biba birimo. None gasha wewe wotora marene akaca akubwira ngo umugabo ngo wiwawe ngo akukubise ikofi cy'umusubiza irindi, cyangwa avuze ngo ukubunye nawe cy'umusubiza uko. Batora marene kugira guhanure akwize n'ukuntu ufata umugabo. Ari umugabo mu motari twari kumujyari, ariko sinzi iyo byazanye, arabivuga avuga ko ngo umugore yamubwiye ati je ngira nze kwiga ahantu banyigishe kunyonga. Yaramuraye avuga ati ibyo bintu nzaye mu rugo ni iki? ngira ngo bivana n'intara, kenshi abantu bavuye mu zindi ntara barakunda kunanirwa no kurongorwa mu ntara z'iwacu, kandi ni nk'uko umuhungu wo mu ntara z'iwacu kenshi bigorana yuko arongora umukobwa mu zindi ntara, kubera iki? Imico n'imigenzo. Kandi hari abagabo babona kwiza ibyo bintu, babona nk'ubu kubumva ariko tuvuga ibintu akavuga ibisutwa, akavuga ngo ibintu by'ubweruzi. Umugabo yigirisha ibintu nk'ibyo, ni umwe usanga ati umugore wiwe mu nzu ngo ntabyazi, akacaza kuzana uwo hanze. Uzorabe nk'abagabo bajya mu bamaraya, example nk'abanye bagabo usanga bavuye ruguru basize abagore babo ku matongo, amaze kumanuka mu gisagara ntiyarazi kogerezwa mu ibasi cyarico, ntiyarazi gusigwa amavuta cyarico, cyangwa ugasanga nijya keye ujya mu maraya muhaye ku mugore we atayibona, umva atazoreka kugaruka, baramunyongera bakamuduza hejuru. Abonye ubushanga cyangwa ishenete ku mugore we atabona, ishenete yo mu kibuno, none gasha amaze kumunyongera akaza aramugira akamasaje amusiga utuvuta, none gashaha ni kangahe atosiga ujya wahari akacaza. Niyo mpamvu usanga abagabo benshi barahereye mu muji, ugasanga inafise umugore n'undi mugore ari kwitongo, ujya mugore wo kwitongo ni wo kurima, umugabo yamara kuduga ruguru akaza azanye bijya umugore arimo azanira umugore muto, kubera ikijya ke yamuhereza. Arumva ko gasokire ko muri keya n'agasokire gakomeye, gusa nuko hakira abantu bafise ideze kuvuga bumva ikintu nk'icyo, kumumengana ubweruzi, bakumumengana ubusutwa, kumumenga umuntu aramenje. Ivyo bintu si ubweruzi basha. Mu bisanzwe hakuzoja kurenga ibigurondera ico kintu, wopfa umugirane, wopfa ukimurondera ko wa muntu nyene ukakimubwira, akaronka hariya muntu ari wacu. Umuhungu arashobora kukubwira mugitegura kuzokubakana, arashobora kukubwira ibi nibi burabizi, kuko muba mufise ku yindi ntambwe mugire mugereko, ukavuga arakubwira ati genda urondera aho babigufasha uvyige, jewe nzoriha ibiki n'ibiki, ukaca usanga murugurukanye nyene arabikubwira, kuko arakubwiza ukuri, akakubwira ati ibi nakandi ndabikeneye uzoza ubizi, atavyuzi ndaguha umwanya tuzokubakana warabimenye. Ukaca usanga ni muri ubwo buryo. Rero nta mpamvu yo kuvuga ngo ibi naka ngo ni ubweruzi, si ubweruzi, kuko zubatse gutandukanye. Umukobwa agira yubake canke ageze mu bigiro canke akiri umwana canke umwadolescente, arashaka kubaza mama wiwe ibyerekeye ubuzima bwawe, ngo mama ibyo kuja mu butinya nka bimeze gute. Umuvyeyi arakwiye guhishuka umwana akamubwira ati mwananje ubuzima bumeze uko, ubuzima ku mwana w'umukobwa bugenda buhindagurika ukuntu uku, kugira wa mwigeme hazogera igihe yamaze gutahura neza ibyo agiyemo canke ubuzima ariko arajamo. So abamama bakino gihe mugana bo nyene barikukiye, abamama barikukiye
abamama bikukiye kubera iki nabo nyene basigaye kera wasanga abamama batuma abana babo kubashangazi canke ukaca okay. Ndakubaze gato hari igihe usanga umwana w'umukobwa ageze mu bigero ari muto canke ageze mu myaka y'ubwadolescente canke ariko akuraduga. Umwana arakwiye kubaza mama wiwe kugira asigurirwe ivyo yari karajamwe canke ubuzima ari karajamwe cyane ko mwebwe ku bakobwa uko umwana akura kuva ku myaka 10 niko ubuzima bwe bugenda buhindagurika. Umuvyeyi arakwiye gusigurira umwana ati mwana ubuzima buzogenda ukundi washaka ku myaka 2 uzobona ibi niba uzovyitwara mu kuno. Umwigisha ataravuga kubera ubu n'umwigisha urumva jewe sinovuga inyuma yiwe reka mvuga imbere yiwe. Mu bisanzwe abamama barakwiye kwikuramwo vya bintu byo kuvuga ngo je umwana sinomubwira ibi ngo bwo bari ubushira so ni ngo vyobonekana yuko nyene ndi umuntu nyene tuvyita ibintu bibi mu Kirundi ati ibishegu vy'ibintu bibi ati azobimenya niyakura bijya si vyiza. Abavyeyi mudukurikirana abavyeyi mutwumva vraiment mugerageze umwana wawe umubwira ikintu kuko nawe utakimubwira azokibwirwa n'abandi azocyumva ndi kandi amaze kucyumva handi azocagerageza kugipratika arabe ko coba arico. Ariko wo muvyeyi ukimubwiye kuko umubwira n'ingaruka mbi yacu naho azovyumva mu bandi azovuga mama yari yabimbwiye hakavyumva mu bandi. Ibyo avuze nibyo kabisa kuko uzorabe n'umwigisha ariko arigisha ari kunakubwira ugururika ikintu bitwa explication wumva mu gihe ariko arigisha arigiye kubaza oui ou non pourquoi non ijya no wishura impamvu ijya ukishura impamvu mu gihe ariko arakwigisha bijya bintu ego urabona ko bifise akamaro akakubwira mu gihe utaragera mu bigero byo kubaka ubigize bikuzanira ingaruka izinizo urashobora kwandura indwara urashobora gutwara inda y'igitwarira ibintu nk'ivyo. Umugabo umaze kubikora wamaze kuja kubaka umugabo akeneye umwana ni byiza naho nyene mubikoze buba mwamaze kwipimisha ko nimugera ngo muje kubaka urugo mutaripimisha muja kubaka byose byatunganije. Biba bigoye hari nk'abana nk'abavyeyi bashaka kurungika abana nk'ahantu hakubabwiza ukuri bw'ubuzima bwabo bakababesha kandi bakabebisha ibintu bamaze kumenya. Urazi nko mu vyakaguhenda nk'ibintu umaze kumenya wikuriye n'ahandi ari we yarakwiye kubikubwira mbere. Bijya ni bibi kandi uba wica umwana mu mutwe vraiment kuko ujya mwana nabijya bintu yabyumvise ahantu umuvyeyi atigeze abimubwira aca bika mu mutwe ko nyina wiwe amwanka kuko bigeze akaja mu rugero hajya ahantu yakuriye atavyaza agiye kubaka ni hamwe usanga ingo wapi ugasanga umukobwa ni mwiza ariko aguma ahindura abagabo nk'iki kuko abagabo mwe muragoye hari umugabo usanga akunda ivyiwe ugasanga ujya mukobwa ibyo byo kunyonga arabizi bikarabizi me muri bijya bintu bitatu byo kubaha gusaba imbabazi urakoze ugasanga nabijya biramugora. Mugabo maze kugira ikiyago n'umuvyeyi wiwe yamwibarutse aramwicarika hasi akamubwira mwananje urabona kubaka sugukina amagopo urabona imyaka mbanye na papa wawe tubayeho kunuku so washavuye ndamufata uku ko mu bisanzwe umugabo mukundanye urazi faiblesse ziwe urazi ibyo akunda n'ibyo yanka bijya bimenya. Mugabo hari akantu kamwe kihisha rujya rukundo utaramushira mu nzu na rujya rukundo ari mu nzu biratandukanye. Hari ukuntu uhisha ingeso abasore nibo bavuga ati kuficha kucha n'ibikireba hari ijya shavu kameremere kawe Kirundi turabarundi kunyegeza inzara urumva hariyo kameremere yiwawe udabushaka kwerekana ujya mukobwa asanga no muri famille barakikwankira mu kuvuga ujya mukobwa ntancika ukabihisha mumaze kubana mu nzu amezi 3 amezi n'amezi 5 ukaca utangura kubibona mugo ujya mukobwa bivanye n'impanuro aba yarakuye iwabo uca usanga mu kurera usanga ari ibintu bisanzwe kuko abazi mu buzu ari iciza ari ikibi hari ikintu ushobora ubona ukabaza umugabo ubone ko bidakunze ukabwira umugabo wawe ati ibi bintu sivyo canke ibintu wakoze si byiza. Je ari umugabo yambwiye ati jewe umukobwa wanje ni yakwiza 13 ans ndamugura ikarato ya kondo maze aragenda. So ibyo bintu bivanye n'ukuntu bawize ibintu by'ubuadoresa mwaje yo buadoresa hako yogenda atikingiye vraiment yofuma mu izo kondo mu basakaza arazigenda
Ubwaze ati yatreza umubirizo butanguye guhinduka kandi ni wamuhinduka akagira ikibazo ati yo kwikingira. Gusa Treza naba afite ubuadolesiyo n'imyaka mike yako yotangura amabanga mpuzabitsina angana nk'uko vrema. Treza aratangu. Nawe nyene aba yarashushe hakiri kare. Oya gusa turi kwisi shushe kera hari umuntu yakwiza 18 ataraja mu bihe vyiwe vya bindi tumenyeye tuvuga ati mu butinya ariko ubu hari gihe n'umwana w'imyaka 10 uzubona nyene yagiye mu butinya kandi vyiza rero kumubwiza ukuri. Ni vyiza kumubwiza ukuri kubera nka je nibuka hari agasomwa karaho batubwiye ati umwana yaragiye agiye kwishuri rero nyina we waramubwira ati ntuzokwemera umuhungu kwa kuryama hejuru. Ati kuko umusaza wo kuryama hejuru uzoca utwarinda. Wa mwana rero aragera nyene ku ishuri kwa kundi nyene abanyeshuri mugira ubugenzi aravuga ati shaka turyamana aravuga oya mama yarambugije ntundyame hejuru ngo wonterinda acavuga ati ndeka kuryama hejuru njyame munsi. Rero amaze ati nta kibazo byo mama ntiyabimbugije mama yambugije gusa ntundyame hejuru kuko niho wocu nterinda ati byo nta nakimwe. Umwana chata hafisi inda urumva rero n'ikibazo ni vyiza rero ko muvyabwiza ukuri umwana kuko ivyo atamubwiye azovyumva handi azobibwirwa n'abandi kandi azogwa mu manga atari kugwamo. Hari ibintu usanga abakobwa mutinya kuvuga canke gukora ngo ni imico ngo ni migenzo ngo nubusutwa ngo nubweruzi ugasanga ivyo bintu urabitinya kandi ari ibintu bibaho wanashaka vyofasha urugo vyozofasha umukobwa kugira yubake neza ariko ugasanga biratinya kuvugwa cye nk'ubuje ngana bivuga bakangenda ko yesi musigavuga ubweruzi sigavuga ubusutwa n'ibyo bintu nta zina bigira nubivuga izina hama tubitorera umuco umuco niyo bivuga izina hama dutanga impanuro bivanye n'ukuntu wabivuze. Hari ibintu numva ku bakobwa na cyane cyane bataba barubaka bavuga ati reka gutwenga bavuga ati umukobwa turaja kubaka hari ibintu ashaka gukora bigazotuma umugabo yamufata neza canke mu gihe ari mu gikorwa cyo kubaka urugo birashaka gutuma bigenda neza bikaryoha. Reka rero ndamufashe umwigisha wacu uno munsi reka ndamufashe wewe Simo abafana bawe barahari ibiki beshi bazovyumva ababikeneye inbox wewe bazogucako muri commentaire bazovyandika ati twebwe turabikeneye wewe uzoca ubibona utanga contact yuyu urayifise hanyuma baronderane abahe inyigisho zikwiye kuko ngaha kuri kamera ntivyohereraho vyose kandi hari n'igihe umufana w'abafise akabaza nk'ubu ntiyokabaza hanyuma ngo umwishure oya gusa urumva amaze kuronka contact yiwe bazoronderana bishurane akamubakeko sabazi. Ukeneye kubimenya azonsanga inbox ndagusigira nimero y'uwanje ivyo wonye bavyigisha ku mahera n'abaronse amahigwe bumvirije ibi bazonsanga inbox na mahera make cyane abandi bakira 200,000 mugaje ncira mahera 80,000 yonyene. Yego kukuze birashoboka yego. Okay icyo novuga kuri ico batarinze kugira gusa uburobe dufata uburobe kuko je nibwo nakuriyemwe nibwo uburobe buryoha bufutse n'amababi gifukanya ni ifungurwa gifuka ifungurwa mu bisanzwe kabisa ntiyagira umuntu adufata uko yishakiye twe turavuga gusa kugira ukuri kuja habona no kugira ibintu bimenyekane tubabarire nta n'imbabazi zikenewe gusa turiko tuvuga ibintu bibaho hamwe uzo gukenera arashaka kutwandikira ni box cyangwa akakwandikira kuri Facebook sinzi uratubwira Facebook yawe kugira bazokuronke byoroshe hama tuzokora n'ibindi biganiro ugende watubwira ibindi. Ego ntangorane bakunzi ba Buja Today TV namwe mwiko muradukurikirana ntimwibagire partage na commentaire hama mu bisanzwe je nababwiye akazi ka misi yose ndumukinyi w'amareresi muga mu buzima busanzwe ndasuka ndafuma amashuka ndigisha n'abakobwa bagira baje ku bagabo hama iciza nuko ukeneye azogira commentaire hama aca saba nimero ziwanje hama zoca nsanga inbox tuzoyaga byinshi hama Facebook yanje ni Bintu Elizabeth Charles
ego muri comment tuzoshiraho Facebook yiwe kugira umuntu amukeneye ashe kuja direct muri Facebook canke twandikire ku nimero yacu tuzomubaha kugira ibintu bigende neza. Ndipfuza ko mugira ingo nziza zitabomoka kandi mukaryoherana mu rukundo rwanyu. byoba byiza baciye muri commentaire yiwanyu baciye muri commentaire yiwanyu hama mukabahereza nimero muri commentaire mugabatsi bagiye sabone ego nagira abantu bavuga ko twavuze ibisutwa twavuze ibintu bitabaho twavuze ibintu bibaho biraheze neza ikiri ku mutima w'umuntu urumva nimba avuga yuko ari ubusutwa nyene icamudundubiye aracandika nta kibazo gusa tuvuze ibintu biriho bibaho kandi bikenewe mu buzima busanzwe no mu buzima bwa misi yose. ndazi yuko bashaka kuvuga ko ari ubusutwa ego ababivuga barahari ariko rero hari n'ababikeneye batabibona ababikeneye baba bitomboreyemo ego Bintu Elizabeth Queen na Rukundo ndabashimire cyane. Yego namwe turabashimiye cyane. Nawe ndagushimire cyane. Nanjye ndabashimiye cyane. Asheri wanje ni yampebasha. Urumva rero utegekanye uvuga yuko azoguheba. Aravuga ati simasigaye yamenje ibintu avuga. Oya si kuvuga ahubwo nawe nimba atabizi akwiye kwegera mwarimu akamwigisha. Hama ndashimiye cyane abariko baradukurikirana kuri Buja Today TV. Ndashimiye cyane n'abafanzi bacu bose nimwibagire sabone nkuko nabibabwiye nkuko nabibasavye ukeneye nimero ziwanje azozisaba muri commentaire. Murakoze. Hama nanjye ndabashimiye abakunzi ba Buja Today TV n'abakunzi ba Rukundo TV ndabashimiye cyane. Hanyuma amajemi n'amakomantere turabikeneye n'amapartage vyose kugira ngo tubandanye dusabwa. Ari umuntu ivyo bikeneye mugabo ata telefone afise ariko ufise telefone akagirira ibako ryo kuronka amamega yo kuja kuri YouTube abisangize n'abandi bose. Murakoze cyane ntihagire umuntu adutuka je ndabasavye